Ndasubiye kubaramutsa no kubakaza mwese abanywanyi bacu mureko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sangwe ikaze mu makuru agezwe ko ariko aravugwa cane ejyane no ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tugiye kugaruka ku makuru mashasha duhejeje kuronka ku mushikiranganje wa mbere Generali Alain Guillaume Bunyoni. Twari twabashikije ko inkuru y'amakenga y'abantu bamwe n'abandi berekana ku mushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni amaze igihe atagaragara mu bikorwa bikomeye harimwo nk'ibikorwa bitandukanye mu ngendo zagiye zikorwa n'umukuru w'igihugu ndetse n'igikorwa yeruka kuba ngaha mu Burundi co kwakira umukuru w'igihugu ca Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Vyari bitegekanijwe ko umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ari mu baza kumwakira ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye Bujumbura, ariko umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni akaba atarahonyoje ikirenge. Twarababwiye kandi ibindi vyagiye bivurwa ku birabana n'inama shikiranganje zibiri zabaye. Umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni izo nama ngo akaba atarazitavye nk'uko bamwe mu masoko yacu bagiye badushikiriza izo nkuru, ndetse amasoko yegereye cane abategetsi bakaba baravuze ko Bunyoni amaze igihe atagaragara. Ivyo rero twarabitangaje, ariko murazi ko iyo dutangaje amakuru tuba twaronse ijya nino avurwa mu bimenyesha amakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi. Dukora amatohoza kugira tumenye koko nimba ayo makuru arayukuri. Hari bishashe duhejeje kumenya ku mushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Hiriwe harahanwa amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse no kumbanisha kure zikorera ngaha kuri YouTube zivuga yuko izo nkuru umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ngo yoba aremvye akitswe n'amagara. Hari n'abagiye baravuga ko ngo Alain Guillaume Bunyoni yoba yajanywe mu gihugu ca Kenya. Ivyo vyose abakurikirana ibyo biriko biravugwa ijya nino yoba ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'ibindi bitangazwa mwagiye murabibona, ariko tukaba hari amakuru y'ukuri kandi yo kwizera duhejeje kuronka, nubwo nayo afise ivyo anyegeje, ariko vyose turaza kubigeruka ko turabe koko niba umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yoba aremvye canke nimba yoba ari mu gihugu canke niba ataho hari. Ikindi kandi bamwe bagiye basaba ko ubushikiranganje bugira ico buvuze, ndetse bamwe bakavuga yuko iyo hariko harakwiragizwa amakuru nk'aya adafitiwe ivyemezo, bamwe bita amakuru y'ibihuha, ngo abategetsi barakwiye guhaguruka bagatanga umuco ku biba biriko biravurwa kugira koko ayo makuru ahanwa y'ibihuha y'ibinyoma areke kubandanya kwiragira ijya nino. Bamwe rero bakaba bari basavye ko niba ayo makuru ariko aratangwa atari ukuri, hagakwiye kuba hari umutegetsi yagize ico avuze ku birabana n'ayo makuru ariko aratangazwa, ariko nk'uko vyabonetse nta na kimwe abategetsi bashimye gutangaza kuri ayo makuru. Twebwe rero harayo twarondeye tubajije kumenya, tugiye kugaruka ko muri kano kanya kugira tumenye koko ivyavuzwe ku mushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni vyoba ari ukuri, kuki atariko aboneka mu bandi. Ese kuki izo nama zibiri nshikiranganje zabaye ntazitabe, kandi umushikiranganje wa mbere ategerezwa kumenya ivyo ubushikiranganje ajejwe ndetse n'abandi bashikiranganje batandukanye. Vyose turaza kubigaruka ko muri yano makuru mwidonido. Muri ano makuru kumwe n'ayandi yose nakubwiye mu mfunyapfunyo uraza kugenda uyakurikira mwidonido, ingingo imwe ukwayo. Tutegerezwa gukora conyene no kuba warafyonze kuri subscribe kugira dushize ko inkuru ube mu bambere bashikirwa nazo. Sangwe ikaze rero we tugiye kuyabanamwo. Ushobora kuba twiviriza uri ngaha mu Burundi canke se mudukurikira muri mu bihugu vy'ababanyi. Mwese turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu, ndetse namwe mukurikira amakuru n'ibiganiro muri mu bihugu vy'ababanyi ndetse namwe muri mu makungu ya kure. Mwese ndabaramukije cane. Reka no makuru yacu tuyatangurire ku makuru mashasha duhejeje kuronka imbere yuko tugaruka kuri burya butumwa twarungikiwe
na bamwe mu masoko yacu. Ubwo butumwa bukaba bwararungikiwe umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Inyuma yaho havuzwe ko Bunyoni ngo yoba aremvye, ndetse na n'ubu hakaba hari amakuru ariko arahanwahanwa. Twagerageje kurondera ijya nino kugira turonke ivyemezo bivurwa ku magara y'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, bivugwa yuko ngo yoba ari ku musego, ariko ayo makuru twebwe mu vyo twabashikirije akaba atavyarimwo, ahubwo ayo makuru akaba yatanguye guhanwahanwa kuri uno musi k'igenekerezo rya 19 ukwezi kw'indwi umwaka w'2021. Gusa nubwo ayo makuru yakwiragiye, amakuru mashasha duhejeje kuronka nk'uko biboneka ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Twitter bw'umushikiranganji wa mbere, hashizwe ko amasanamu ya Alain Guillaume Bunyoni, ndetse harimwo n'abandi bashikiranganji nk'uko muri buze no kugenda mubiraba ngaha. Ubwo butumwa rero bwashizwe kuri iyo Twitter y'ubushikiranganji wa mbere, bukaba bwashizweho kuri uno munsi. Ubwo butumwa bukaba buvuga ko nyene icubahiro umushikiranganji wa mbere CPG Alain Guillaume Bunyoni ari nawe nyene kuri igihe canke aserukira abandi bashikiranganji bose, ngo yarongoye inama. Iyo nama akaba ari mu nteguro yo gutegura iyindi nama itegekanijwe kuwa gatatu k'igenekerezo rya 2021 za kuno kwezi turimwo umwaka w'2021. Iyo nama rero ikaba izaba irimwo abandi bashikiranganji ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibizovugirwa muri iyo nama mukaba muzobimenyeshwa mu makuru yacu ataha. Ubwo nibwo butumwa tubashije kubona bwashizwe ahabona kuri uno munsi turiko turavugana, ndetse biraboneka ko n'amasanamu Bunyoni yitavye iyo nama. Bamwe bakaba bavuga ko ngano masanamu atari uno munsi, ngo kuko biboneka ko ano masanamu asa n'andi masanamu yaheruka gushigwa kuri ubwo rubuga rw'ubushikiranganji wa mbere. Ariko twebwe twabashe kuraba neza, turatohoza, tubona ko ayo masanamu adasa. Ntabwo ayo masanamu ari amwe. Biraboneka ko mu butumwa bwari buheruka gushigwa kuri ubwo rubuga rwa Twitter rw'umushikiranganji wa mbere, bukaboneka ko umushikiranganji wa mbere yari yambaye ikositime y'umukara yirabura, ariko kuri ubu akaba yambaye kositime yera. Biraboneka ko rero ayo mafoto ntabwo ari amwe mu vy'ukuri. Ayo mafoto ashobora canke se ari ayuno munsi. Turagera rero dushire umuco kubirabana n'ivyavuzwe ko Alain Guillaume Bunyoni yoba yajanwe ngo mu gihugu ca Kenya. Ayo makuru yavuzwe, ariko ivyo vyose twe tubifata nk'ibihuha kuko tutarabona ivyemezo vy'uko koko ngo Bunyoni yoba yajanwe mu gihugu ca Kenya. Kandi nuko biboneka mu bihejeje gutangazwa kuri Twitter y'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, akaba yakoresheje inama n'abandi bashikiranganji, ndetse no kwigenekerezo rya 2021 za kuno kwezi akaba azogirisha iyindi nama. Ayo makuru rero akaba ariyo mashasha duhejeje kuronka, bisiguye ko Bunyoni ameze neza. Ivyo kuvuga ko ngo aremvye vyo bishobora canke se atari vyo, kuko ivyo tubona vyerekana ko Bunyoni ahari. Gusa igiteye amakenga abantu bamwe n'abandi babandanya kwibaza ni kuki Alain Guillaume Bunyoni atabonetse mu gikorwa cyo guherekeza umukuru w'igihugu ku kibuga c'indege yagiye mu gihugu ca Congo. Kuki umushikiranganji wa mbere atabonetse mu kwakira umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan yaje ngaha mu Burundi? Ibikorwa bikomeye cane umushikiranganji wa mbere yategerezwa kubonekamo. Bamwe bakavuga ko ngo vyoba ari ukutavuga rumwe na President Ndayishimiye, ndetse ari ibikorwa bimwe atamushigikiyemwo, ngari ivyo bituma General Bunyoni atitaba amanyene ivyo bikorwa. Gusa n'ivyo abantu bamwe n'abandi bavuga iyo bakumbuga ngurukana bumenye, ndetse n'ivyumviro batanga, ivyo ni bimwe mu babiriko biragarukwa ko cane abantu bamwe n'abandi baba bariko baravuga. Kuri ubu rero amakuru mashasha dufise nkuko bigaragara nyene byatangajwe, Alain Guillaume Bunyoni no munsi yagirishije inama. Bisiguye ko amakuru yatangajwe ko ngo yobaremvye ayo siyo kuri ubu, kereka hari ayandi makuru turonse nayo mwoyamenya. Ariko ayo dufise yo kwizera nuko Alain Guillaume Bunyoni no munsi yabonetse mu nama nshikiranganje yakoranije inategura inama izaba kwigenekerezo rya 2021 za kuno kwezi. Umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni nayo azogirisha.
ngivyo rero bimenye mu makuru mashasha yavurwaga cane, ariko mu makuru yacu hataha tukaza kubashikiriza ibindi biriko biragaruka ko cane irya nino. Ayo makuru yose tukaba tuba twayatoborejwe n'umurwi w'abamenyesha amakuru, tugakorera amatohoza kugira tumenye kuko niba ayo makuru afitiwe ivyemezo na twebwe tukayabashikiriza idonide ingingo imwe imwe ukwayo. Mu kanya n'ayandi makuru arabagezwe ko ariko haravurwa irya nino. Ibihe vyiza nivyo ndakwipfurije.